Yesu ashimwe. Dusangira amajambo dusanga mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 3 umurongo wa 17 haravuga ngo abarira Adamu nawe ati ko wumviye umugore wawe ukajya ku giti nari narakubujije kurya ko uzana ivu umuvumo uzokwamurya ibirivamwo ubiruhiye iminsi yose yo kubaho kwawe. Inkomezi z'umugore niryo jambo shaka dusangire. Jambo ry'Imana riratubwira mu gitabo c'imigani ngo uronse umugore uburonse ikintu ciza kandi uburonse ingabire iva ku Mana. Nivyo abarundi nabo bavuze ngo umugore ni maboko igihumbi, ni inkingi y'umuryango, ashobora kuba n'inkingi y'igihugu. Usomye irindi jambo riravuga ngo umugore wese w'ubwenge yubaka urugo rwiwe, ariko w'igipfu arusambuza amaboko yiwe. Urumva ko umukenyezi arafise inkomezi zishobora kubaka, ariko arafise n'inkomezi zishobora gusambura. Nkundira rero ndakubwire abakenyezi bamwe nasomye muri Bibiliya bagize inkomezi zo gusambura kandi bishika kuri benshi cyane. Uwa mbere ni Eva. Adamu yashizwe mu itongo rya Edeni, Imana imuha ibimukwiye byose kandi imuha kubiganza. Ariko umunsi umwe inzoka ihenda Eva imaze kumuhenda ajya ku giti kimenyekanisha ikibi n'iciza Imana yari yarabujije Adamu, kandi bimubuza Eva adahari. Hanyuma amaze kukiryako aza guhendahenda n'umugabo wiwe araryako, kandi ari we yari yarabibujijwe. Amaze kukiryako naya majambo dusomye, Imana yabariye Adamu aramubwira ngo ko wumviye umugore wawe, bisigura ngo amakosa yayakoze kubera umugore wiwe. Ko wumviye umugore wawe uzana ivu umuvumo uzohora urya ibyo kurya ubiruhiye. Kandi niko biri n'uyu munsi, niko tumerewe. Urumva ko kubwa Eva twakwegewe twebwe twese buno munsi. Eva rero yagize inkomezi zikoze ivyaha Adamu. Nawe ntukaba umukenyezi agira inkomezi zikoze ivyaha uwo mwubakanye. Usomye mu gitabo cya Esteri haravuga umugore yitwa Vashiti nawe umugabo yamutumye ko ngo amwereka abantu bari mu munsi mukuru, cyane cyane yerekana karanga kiwe. Vashiti aragarariza. Amaze kugarariza abahanuzi baramubwira ngo ategerezwa guhanwa. Kubera iyi nkuru niyamamara mu gihugu cyose, abagore bose bazoca bagarariza abagabo babo. Bisigura ngo inkomezi zizoba zivuye muri Vashiti zo kugarariza zizokwandukira abandi bagore bose, nabo baze baragarariza abagabo babo. Saba gusa, hariho na Sara yoheje Aburahamu kurongora incoreke yiwe, baca bavyara Ishimayeli. Ubwoko bwahavuye buba mwasi w'ubwoko bw'Imana. Hanyuma muribuka na muka Yobu yuko yamwinginze ngo atuke Imana yiwe aveho. Yobu we yabaye umunyenkomezi, arihangana ntiyakora ibyo umugore amubwiye, ariko iyo abikora urumva yari kuba yikwegeye urupfu. Rero bakenyezi, burya turafise inkomezi zishobora gusambura canke zikubaka. Ico baciza nuko tuba abantu bakora ivyiza bigire ubushobozi kuri benshi, nitukagira inkomezi zisambura, kuko tuzosanga dukwegeye benshi.